Inyuma y'urupfu rwa Papa Francis, abakaridinari bavuye mu mihingo yose y'isi bateraniye ku kirimba kwa Papa Palais Apostolique Vaticani kugira batore Papa mushasha. Sic me Deus adjuvet hex sancta Dei Evangelia quem manum mea tango. Erego Wilton Daniel Cardinalis Gregory spondio vovio at euro. Sic me Deus adjuvet et haec. Aba bakaridinari bugaraniwe muri Chapelle Sistine, nta telefone, nta internet, mbese nta kintu na kimwe kibahuza n'isi yo hanze y'ikirimba ca Papa. Mu gisi yose hanze amaso kuri Basilica Saint Pierre, umwosi wera ubamenyesha ko Papa mushasha yabonetse. Hari ikintu benshi batazi. Mbe nk'ubu conclave cyangwa umurimo wo gutora Papa mushasha watanguwe no munsi uwoba warahanuwe mbere yuko bishika. Abakunda kuraba filime z'ubwenge muramaze kubona filime yitwa Conclave. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2024 ni gitangaza kuko birasa naho ivyo yerekanye ari byo biriko biraba guhera ku rupfu rwa Papa Francis rwabaye ku igenekerezo rya 2029 mukiza umwaka wa 2025. Fyonda jeme na subscribe twinjire muri Conclave turabe biri kubera muri Chapelle Sistine ahari gutorerwa Papa mushasha. Iyi filime Conclave itangurana n'umupapa yitonda, yicisha bugufi, akunda boro, agakunda na Ecclesia. Uyu mupapa yabona ko Ecclesia iriko yerekeza habi, hakuba Ecclesia y'imbabazi n'urukundo, akabonera ikiraja muri politike y'umwijima. Niko guca agenda gwihishwa umukardinali atari ku rutonde rw'abazwi na Ecclesia. Izina ryiwe ni Cardinal Benitez. Uyu mupapa rero aza gufa giturumbuka maze hagatunganywa Conclave, igikorwa cyo gutora Papa mushasha. Nubwo gutora Papa kiba ari igikorwa cyategerezwa kugenzurwa na mutima mweranda, muri iyi filime siko bigenda. Abakardinali benshi baba bashira imbere inyungu za politike. Uko Conclave igenda yegera imbere, abakardinali bagenda badahuza. Mu bisanzwe abakardinali baba bazinanye, baba bazi ushobora kuba Papa akaba umwungere wa Ecclesia ku isi yose. Ariko muri iyi filime inyuma y'amatora ya mbere, uwuzi imbere n'umukardinali atazwi na gato n'uwo bise outsider, utari ku rutonde rw'abapapa biri canke b'abakardinali baba bahabwa amahirwe yo gutorwa kurusha abandi. Cardinal Benitez kuki yatowe kandi atazwi? Yatowe nande? Ibi nivyo bibazo vyibajijwe n'umutwaye w'abakardinali akaba nawe yarahagarariye amatora, Cardinal Romeri. Yatangiye gukora amatohoza bukebuke kuri umukardinali Benitez. Aravye dossier yiwe asangira agaragara nta kintu na kimwe kimuzwiko. Ariko yarabandanije amatohoza asanga Cardinal Benitez ntasanzwe na gato. Hari banga rikomeye yari yaranyegeje kandi ishobora gucanisha nk'abakatolika mu gihe Benitez yoba Papa, hanyuma iri banga rikaja habona. Cardinal Romeri yaje gusanga burya Cardinal Benitez ari umuhungu wa mupapa aheruka kwitaba Imana. Cardinal Romeri amaze kumenya ibanga rya Benitez yatangiye kugira ubwoba. Yatangiye kugira amadidane rero, mvuga ukuri icanye ninumire Benitez abe Papa w'ikinyoma. Yabonye ko mu gihe yovuga ukuri muri Conclave vyocanisha nk'abakardinali ndetse bikagira ingaruka mbi kuri Ecclesia. Nuko rero yahisemo kwinumira mu kwizera ko Benitez azoba umwungere mwiza nubwo kahise kiwe katameze neza. Uno munsi Vaticane muri Chapelle ya Sistine ibiriko birahabera se filme hari gutorwa Papa mushasha. Mu bakardinali bahabwa amahirwe harimo abataliyano, abanyamerika ndetse n'abanyafrika.
none nk'ubu nko muri filime Conclave hoba haza gutoga umukardinali atazwi ndetse kahise kiwe kakaba katameze neza ariko akabaje guhuza ukwemera na politike. Muri isi hindagurika y'iterambere riri ku muvuduko udasanzwe hari ibintu bishasha biguma bivuka bijanye n'iri terambere, ariko muri ibi hari ivyo eklezia idashobora kwemera, na cyane cyane ko bakardinali b'abakonservatere bashigikiye kambere n'imigenzo y'iri dini. Hari ivyo tutokwirengagiza biraje ishinga ibihugu vyinshi, akenshi ugasanga bahatirwa kuvyemera ku nguvu nubwo baba batabishaka. Aha twovuga homosexualite cyane kububakana basangiye ibitsina. Muri katechisme ya Eglise Catholique kubakana n'uwo musangiye igitsina ntivyemewe, ariko kandi Papa Francis aherutse kwitaba Imana yashira imbere ko ababikora batoharirwa ivomo canke ngo baterwa amabuye kuko nabari abana b'Imana. Ubwo Eklezia Katolika izoshobora kwemera iyi politike ya homosexualite n'izindi politike z'umwijima ziriko zirarandagata uko bukeye uko bwije. Ese nk'ubu umupapa yoba agiye gutogwa yoba adatandukanye n'abandi? Ese nk'ubu yoba ameze nka Cardinal Benitez wo muri filime Conclave azobaje guhuza ukwemera kwa Eklezia na politike y'isi y'uno munsi? Ese nk'ubu Conclave iri kuba iyo byara umupapa w'igitangaza aje kunywanisha ikibi n'iciza, ababi n'abeza, umuco n'umwijima, maze sigakomeza kutubera inzu twese dusangiye aho tuyibanamwo mu mahoro tutitaye ku vy'umwe yemera canke atemera. Mu gihe turindiranye igishika umwotsi wera na rya jambo ryo mu Kilatini riwuherekeza rivuga ngo Habemus Papam, fyonda subscribe kugira uzohore wibonera n'izindi video. Ndabakunda cyane.